ariko ndaganira n'abahungu banje bamfasha nuriya nyene mwabonye igitabo kiri muri we ndababwira nti mu kwezi kw'indwi mu kiruhuko ndakeneye ko dushiraho umunsi w'umusomyi wahariwe ngaha muri biblioteke yacu. Umwe aravuga ati yamara mu kwezi kwa kane hariho umunsi wahariwe igitabo kuki tutafata uwo munsi. Ivyo twabiganira mu kwezi kwa gatatu kugeze hagati ukaraba umwanya ukabona ni muto muga kandi c'est une occasion atawo yihusha nuko byagenze. Nkuko mwarimu wa kaminuza yabivuze intumbero nuko abanyeshuri benshi abana benshi n'abakuze mbese bojijuka bagasoma ku gitabo kirigisha. Akamono batera bomenya ko umuntu asoma nk'abo bana bakiri bato abayabaga iyo akunze gusoma kwa gusamara kuja kwirigara nukuri birahera ndabirongera umwanya. Ica kabiri umwana asoma mu ishuri uramwibwira je nakoze akazi k'umwarimu umwana asoma uje wumva kuzaniye uruntu kamubaza uti iryo jambo warikuye yarikuye mu gitabo kandi bituma n'umwana atera imbere mu bumenyi mu bwenge kuko ivyo mu ishuri nibihagije no kubironderera ikindi kivyunganira. Mu mwaka weze naronse abantu 3,600 n'abakeyi. Mu mwaka wa 2019 twaruguruye cese radio televiziyo nationale iratugirira ubuntu iraza bituma noneho n'abantu bakuze basidukana niyo bituma n'abari hirya gato ya Carama bagera ngaha. Uyu mwaka uheze twaronse abantu 3,700 n'abandi bakeyi sinabafashe ku mutwe ariko bariyongeye. Ariko kandi nagira mvugi abantu bakuze ntibakunda gusoma ibi batwara ni byinshi ariko ndatangarira abashinga ntahe baza ngaha akirirwa yicaye aha ku mashini yiwe ariko arategura ariko ararondera igitabo yongereza. Ingorane y'uburyo kugira dushobore kurondera igitabo umunywanyi yipfuje ibitabo birazimvye. Hanyuma kandi iyindi ngorane haba nuko naho wokironka iyo gikuye urakigura mu ndege urakirihira bibaye ngombwa gishitse wokirihira. Izo nizo ngorane nyamukuru. Leta mvyeyi jewe nibaza ko umunsi umwe izomenya nyene ko mu Carama hariho igikorwa cakoretse kandi c'igihugu co kurerera Uburundi. Umunsi yoshika hano yobona ubukene buhari kuko burahari yo dutera inkunga yo dufata mu mugongo haba ku mashini kuri ibi biti mubona dupangamwe ibitabo n'ibindi uko izoba ibirongowe.